yasengeye icyo baza guteka, akiyumvira ko aje gusaba ideni ku butike, ariko mwe mu Imana aramubwira ngo oya, ngo akumva koko ntabyemerewe. Hageze mu masaha ageze nko ngaha abantu bategura imfungurwa z'umugoroba, asubira mu nzu yiwe, n'abantu benshi bari bahari ndabyibuka, wagenda kubwira Imana ati none se Mana, niriwe ndakwiteze, amasaha ageze ngaha abana aza kubaha iki? Wambujije gutora ideni, none abana aza kubaha iki? Ubw'ubuntu bw'Imana iyo nyene jewe nari naronse ungemurira, angemurira ibintu ndaronka n'ibindi, camanyura kuri ivyo bangemuriye ngenda ndabitwaye iwiwe. Ikintu cose bashobora guteka muri ivyo bintu naragishizemwo, nkaho umenga ngira ntekere nk'abantu nka 200, ariko ikintu cose nkagishiramo kugira ngo ikintu sindavyibuka, kugira ngo amavuta niyo nashizemo, ariko nayo nyene ndashobora kuba nari nayashizemo, sinarinzi biriko biraba. Ariko uwo munsi yabonye Imana yizigirwa nk'imaramanza bayizeye. Mwe murakunda kugemura isereri, ubwo bico gihe n'isereri yarimo, kubera Imana ni umwizigirwa kurenza uko tubizi, uko tuvyibaza. Twabwiwe kare babwiwe ngo barindirire Yerusalemu, batekane barindire Imana. Yatugabishije uwo mu gitondo ati abantu benshi ntibarindira Imana, bageraho Imana ari kuvugana nabo bakaba barasohotse, iminota 3 bari imbere y'Imana, bararambiwe baragiye. Isaha imwe imbere y'Imana, nayo Imana irazi gupima imitima yacu. Ibizi yuko iyo saha utayimaze kugira uyirindire, ahubwo wayimaze kugira ngo wowe uheze kuvuga ibyawe. Agenda gutera intege mu buzima bwawe. Nuno munsi wa mpwemu yera wakira ubuzima bwizigira Imana, ukayirindira. Haleluya. Narigeze kubona n'umutego munini canke ntambara nini imara umwanya, natunzwe n'ijambo riri muri iyo rivuga ngo kuko hariho ivyizigiro ku giti caciwe yuko kizosubira kunaga aho kizumvira imvura. Haleluya. Navuye nkora